Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana abakunzi ba BF News mu nkundire ndabaramutse ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cyacu cuno munsi. Muri kino kiganiro cyacu igenekerezo rya ndwi turaza kuyaga ku bijanye n'ubugira kandi igisirikare cya Congo FARDC congeye kurasa ku gihugu cy'u Rwanda aho congeye kubarasira ubundi bwato bugira kuri kabubiri mu ndwi imwe. Twaje tubabwira kungene ino operation iyo kurasa ubwato bwa RDF ko yagenze muri rusange, ndetse tubabwira ibyahononekariye naho bwari buvuye ndetse n'iyo bwari ko buraja nkuko amakuru yamaze kuba adushikira. Byose tuzo kuyaga kubijanye no mu Minembwe aho inyeshamba z'u Rwanda RDF zisigaranye ibice bibiri kwijana kubera ko ibice 98 kwijana vya teritwari ya Uvira vyaramaze vya teritwari ya Fizi vyaramaze gufatwa na coalition ya FARDC. Ivyo tubabwire eske ubuzima bw'abanyamerika kano kanya bumeze gute hariya mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi. Muri kino kiganiro aho imigwano yaraye ibaye ku igerekezo rya gatandatu neza na neza muri Kibungwe Nyambari Kibungwe sinibuka neza agace ahabereye iyo migwano. Abene igihugu baho barakunkumura amatwi kabisa, ndetse banashima ibikorwa by'abasikare b'u Burundi ndetse n'igisikare ca FARDC na Wazalendo bariko barakora mu gushimisha ndetse no kurikana ubugabo n'ubutwari n'ubwitange bw'ivyo bamaze isuka barakorera abakongomani canke uburyo ariko bararasaza imyinshi mu gihugu cy'u Rwanda RDF. Rero kubene igihugu bari basanzwe muri bwo buce turaje tubabwire ukungene ibyo yemeze, ndetse tunabahe video ingene abene igihugu bariko barataka batakangiza abataka bashimangira yuko ingabo z'u Burundi, ingabo za Wazalendo na FARDC bari mu gikorwa gikomeye kandi cita. Muri kino kiganiro turaza kuyaga gato mu mwanya muto cyane kubijanye n'ibihano vyafatwe Joseph Kabila, ndetse hari amakuru avuga yuko leta z'ubumwe za Amerika zamaze gusohora umutahe wo gufata Joseph Kabila inyuma y'ivyaha yagirizwa amaze gukorera ngaho ku butaka bwa Congo. Sivyo gusa muri ino nkuru zacu turaza kuyaga kubijanye n'imigwano iriko irabera mu nkengera za Plaine de la Rusizi nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Turaje tubabwira ikaze n'ikaribu rero wose dukurikirana aho herereye hose muri kino kiganiro, kandi mwibuke ndaza kubashirirayo ibijanye nuko Joseph Kabila yoba agiye gufatwa cyangwa gushirwa mu ntoki na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndafise video y'umuhinga adasanzwe yashoboye gusobanura mu mpera za kino kiganiro. Bamwe tubana kugira igano giheze baraza kubona ino video y'amateka, baraza kubona ino video uburyo imeze neza n'ingene yashoboye kuyisobanura mu buryo budasanzwe, ndetse yerekana uburyo bwose Joseph Kabila umwanya n'umwanya ashobora gufatwa nka Maduro nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Imwe ko ninjya mu kiganiro cyacu mu mundi mazina musi cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva n'Ikirundi avuga bari mu Burundi, mu Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Afrika yose muri rusange tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya. Tubabwire ati mwiriwe cyangwa mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukana. Twebwe turi amasaha ya saa 9:41 z'ijoro. Murumva neza yuko kino kiganiro kizo kubashigera ko igihe cy'isaha 12 z'agatondo ku bazoba bamaze kuzindura ku rugo rwacu rwa YouTube channel. Nkuko natamwe ndabivuga kuri uno munsi hongeye ku munsi w'ejo habaye bidasanzwe. Twarababwiye ibijanye n'imigwano yiriwe iraba mu misozi yo mu gisagara ca Prito yo muri teritwari ya Uvira. Ibi twarabibabwiye ingene vyagenze. Twabwiye mu misozi hanamiye Uvira yuko hiriwe imigwano ndetse ikomeye cyane, birangira inyeshamba z'u Rwanda zihatakarije bikomeye. Ariko muri kano kanya si ivyo nje kubabwira, ahubwo naje ndababwire yuko FARDC yongeye gufata iduza Sukhoi S-25 irasa ubwato bw'igisirikare cy'u Rwanda bwari muri Lake. Ubwo bwato nk'uko amakuru yacu abandanya bivuga bwasambuwe n'ibibombe vya FARDC mu gihe bwari buje buva mu gihugu cy'u Rwanda buriko burerekeza neza na neza mu buraruko bwa Ijwi, aho amakuru ko abivuga ubwo bwato bari pakiye abasikare batari bake ndetse n'ibigwanisho biteke vya bizeni abasikare bari ku ngo y'urugamba. Ariko inkuru y'umubabaro mu nyeshamba nuko atamusikare n'umwe w'inyeshamba yashoboye kurokoka kino gitero ca Sukhoi S-25 cagabwe ku bwato bw'igisirikare
cy'u Rwanda RDF. Tuze tuvuge ngo M23 ni RDF yarije yivira mu Rwanda yidumbukiza hama ihura n'akaje karama. Tubabwira neza yuko ubu bwato muri ino ndwi nyene bugize kabiri burashwe na leta ya Kongo. Rero nibaza neza yuko mukomeza gutahura munamenya byinshi bisumba ibi mwe mwamaze gukora subscribe ndetse na like na commentaire. Kino kiganiro nashatse kukigira kigufi kugira ngo shoboye kubabwira incamba nk'ingene ibintu bimeze muri Minembwe nkuko amakuru yacu avayo kandi abivuga. Biravugwa neza yuko coalition FARDC, ingabo z'u Burundi, FARDC, FARDC na Wazalendo muri teritwari ya Fizi bamaze kwigarurira ibice 98% ndetse M23 isigaranye ibice bigera kuri 2 gusa kwijana. Ariko amakuru ava aho atubwira neza yuko M23 yamaze gutsindwa ngaha muri Fizi ndetse na Minembwe. Imaze gutsindwa niko guca yegeranya bene igihugu ibajana mu gace kamwe, irabegeraniza kugira ngo ba bene igihugu bacunge twigwaneho na M23. Uno munsi baba twigwane no M23 bavuga yuko bacunza bene igihugu, vyarahinduka uno munsi abene igihugu no bacunze zino nyeshamba z'u Rwanda, kuko barabafashe baca bagiraneza mu gace bitoka Geregere. Uno munsi kageregere FARDC ishobora kwagaba ibitero kubera ko hariho abana benshi, hariho abatari bake bari hari abatari bake bari mu begiranijwe n'inyeshamba z'u Rwanda kugira ngo bashobore kuronka ico tuma FARDC ibatera. Rero baramaze kuronka ico tuma FARDC itabatera, ariko ku birindiro bitari kumwe nabo bene igihugu begiranijwe na M23 biriko birahura nibara hariya mu musozi miremire twari ya Fizi neza mu Minembwe. Amakuru tumaze kuronka nuko nkuko anabeshi mwanayibonye mu binyamakuru byo mu Minembwe bariko bararira yuko ngo FARDC yongeye kurasa bikomeye ngo abene igihugu bo mu Minembwe. Ariko ivyo ntituze ngo tubihe ukuri canke tubitebeko, twabonye yuko ama propaganda yaba afande. Tubandanya nino nkuru yacu ku migwano yabaye ku munsi w'igikerezo rya gatandatu yabereye ngaha mu micungararo ya Uvira. Abene igihugu bo ngaho muri ivyo bice barakunkumura amatwi babonye iby'ingabo z'u Burundi zakoze, iby'ingabo za FARDC zakoze, ndetse n'ibyo Wazalendo bakoze bakorera inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aho mbere mu byo twababwiye ko imirambo itari mike yashoboye kumenyekana. Aho mbere kuri uno munsi masaha y'umugoroba hariho n'imirambo 3 y'igisirikare cy'u Rwanda batashoboye kwivakiwa, yari cyandagaye ndetse inari ahantu mwibarabara ku buryo imbwa zose zarengana zaza zimotereza imirambo y'abasikare b'u Rwanda barasiye ngaha muri Kigugwe nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero ngaha muri Kigugwe kabisa higaruriwe na FARDC bidasubirwamo, inyeshamba za Yabangingata ziyirukiye kabisa uburyo udashobora kuzibona. Ariko abene igihugu baba muri buno buce barakunkumura amatwi bibutse ivyo FARDC ngabo z'ubundi na Wazalendo bahakoreka. Ndabacishemo aka video gato pardon kumwe n'igihugu ariko aravuga uko ibintu byari bimeze no munsi muri rusange. Vraiment félicitations ku Wazalendo, félicitations ku FARDC, félicitations ku Unité Ibu, félicitations kabisa ku FNDB. Yes, ndibaza murumvise uno Kongomani ngene yari karavuga ivyo rugamba ndetse agashimira cyane kugira no kiributsa Abarundi abasirikare ba FARDC na Wazalendo ku migwano yabaye no munsi ndetse banatsindiye mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri ino camake mu nkundi ndababwira ibijanye n'imigwano yabereye mu micungano rihanamiye Plene de la Rusizi hejuru yayo humvikanye imigwano, ariko turabasha kumenya abo babagavye ibitero ndetse nabo babagabwe ko tuyibabike tukazoyibaha kugira ngo mushobore kumva ibigiye bitandukanye cyane byabaye ngaha muri Plene de la Rusizi, kubera ko kugira iyo sani turabasha kumenya uko ibintu byifashe nuko vyagenze. Twarababwiye neza yuko tutazigera atugoheka kubatoreza amakuru y'ukuri. Ino nkuru muyimbaze ndaza kubatoreza ndababwira ivyo muri Plene de la Rusizi uko ibintu bimeze nuko ibintu vyari vyifashe ku munsi weje, aho novuga yuko imigwano idasanzwe yongeye kubugwa ngaha muri Plene ya Rusizi nkuko amakuru yacu abandanye vuga. Ndetse bukabandanya aravuga yuko igisirikare cy'ubundi FDNB, FARDC na Wazalendo bariko bitegurira guhasha umwasi ngaha muri Plene
Dura Rusizi, aho bariko baravuga neza yuko uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda M23 RDF ngo wavyimbije ngo gatuza, ngo rero nk'umuti wabo ngo uri kuziko, umwanya n'umwanya barashobora kubavugutira ndetse bakabababaza mu buryo ubu canke ubundi. Nuko nivyo nababwira kujanye n'ivyo muri Plaine Dura Rusizi cyangwa mu micungararo yaho. Nta vyinshi ndashobora kumenya, ariko nindahamenye ibindi bisumba ibi ndaza kuza ndababwire ukuri kwihoraba. Rero muri kino kiganiro, imbere yuko ndabashirira mu video y'umusisanguzi adasanzwe, video y'umwe yakoze ama analyse akomeye cyane avuga ku bijanye n'ibihano vyafatiwe Joseph Kabila, mu nkundire manze ndababwire imwe mu ncamake y'amakuru nari nababwiye kugira ngo mubandanye mumenya uko ibintu byifashe. Nubugira kandi igisere ca FARDC congeye kurasa ubwato bw'inyeshamba z'u Rwanda RDF bakoreje Sukhoi SE-25 muri Lake Kivu. Lake Kivu ifatanye igihugu cyako n'igihugu cy'u Rwanda. Tuvuze yuko uno munsi FARDC yongeye kurasa ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo ibareme mu boye babeti niho turi naho turaja. Rero mwumve ko bifise ico bivuga. Nta na rimwe leta y'u Rwanda igira ikivuze ku bijanye n'iraswa ry'abasikari babo baguma baraswa. Babwiye abarashwe n'abarundi muri Cohoha ntaco bavuze, abarashwe ryari muri Kivu nyene bari mu bwato bazanye Vitalima ntaco bavuze. Nuno musi abarashwe bazanye ibigwanisho n'abasirikare baje muri mu buraruko bwa Ijwi, Nyambatari groupe ya Ijwi. Mwumve neza yuko ibintu bigikomeza gukomera, ibintu biracakomeye kandi ku rugero rudasanzwe, kandi abantu benshi badashobora kwiyumvira ko. Rero ngaha aha muri Ijwi FARDC kabisa ziyonyesha banyo zayiko zireregeza. FARDC ironka amakuru yuko ariko barerekeza Ijwi, izana ibigwanisho rutura, izana Sukhoi yari bazi bitaduga hejuru, yiberanguza hejuru maze iturira buno bwatinyesha z'u Rwanda zose zari ziriyo, zahiye ziratokombera n'inkoho bari basanzwe bafise, nkuko amakuru yacu abandanya abivuka muri kino kiganiro. Kandi nababwiye neza ku bijanye no mu Minembwe, aho twabwiye yuko umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda RDF M23 MDP twigwaneho ritabara basigaranye ibice bibiri gusa kwijana ya territoire ya Fizi. Nkuko amakuru tumaze guronka avuga neza yuko ibice 98 byamaze kuja mu maboko ya leta ya Kinshasa. Inyeshamba zisa nuko atamaguvu zigifise, nkuko amakuru yacu abandanya abivuka muri kino kiganiro. Kandi nababwiye byinshi, ariko reka ndababwire kubijanye n'umutahe wo gufata Joseph Kabila. Bivugwa neza ko wamaze kuba usohorwa na leta zunze ubumwe z'Amerika. Ntiturashobora kuvyemeza kubera ko tutararonka icanditse, kandi turonka icanditse tuzatubabwire uko ibintu bimeze ndetse nuko vyagenze muri rusangi. Rero ivyo nagomba kubasangiza muri make n'ivyo muri rusangi. Mu nkundire mufyone subscribe ko atarabikora, mufyone no kuri akamarika kira bashiramo ya video, mukurikirane ukungene Joseph Kabila agiye gufatwa umwanya n'umwanya. Yes, ndibaza murumvise uno mu Kongomani ingene yari karavuga ivy'urugamba ndetse agashimira cyane ubwitange n'ubwira n'ubukirebutsi yabonanye abasirikare b'abarundi, abasirikare ba FARDC n'abazande ku migwano yabaye no munsi, ndetse banatsindiyemo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri ino camake mu nkunde ndababwira ibijanye n'imigwano yabereye mu micungaro rihanamiye Plaine Dura Rusizi. Plaine Dura Rusizi hejuru yayo humvikanye imigwano, ariko ntiturabasha kumenya abo babagavye ibitero ndetse nabo babagabwe ko ibitero. Niyo mpamvu ino nkuru tuyibabike tukazoyibaha ku munsi weje kugira ngo mushobore kumva ibigiye bitandukanye cyane ku vyabaye ngaha muri Plaine Dura Rusizi, kubera ko kugera ino santi turabasha kumenya uko ibintu vyifashe nuko vyagenze. Twarababwiye neza yuko tutazigera atugoheka kubatoreza amakuru y'ukuri. Ino nkuru muyimbaze, ndaza kubatoreza ndababwira ivyo muri Plaine Dura Rusizi uko ibintu bimeze nuko ibintu vyari vyifashe ku munsi weje, aho novuga yuko imigwano idasanzwe yongeye kubugwa ngaha muri Plaine ya Rusizi, nkuko amakuru yacu abandanye vuga. Ndetse bukabandanya aravuga yuko igisikare cy'ubundi FDNB, FARDC na Wazalendo bariko bitegurira guhasha umwasi ngaha muri Plaine Dura Rusizi, aho bariko baravuga neza yuko uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda M23 RDF
ngo wabyimbije ngo gatuza ngo rero ngo umuti wabo ngo uri kuziko umwanya n'umwanya barashobora kubavugutira ndetse bakabababaza mu buryo ubu canke ubundi nuko nivyo nababwira kujanye nivyo muri Plaine de la Russie cyangwa mu micungararo yaho nta byinshi ndashobora kumenya ariko nindahamenye ibindi bisumba ibi ndaza kuza ndababwire ukuri kwihoraba. Rero muri kino kiganiro imbere yuko ndabashirira mu video y'umusisanguzi adasanzwe video y'umwe yakoze ama analyse akomeye cyane avuga ku bijanye n'ibihano vyafatiwe Joseph Kabila mu nkundire manze ndababwire imwe mu ncamake y'amakuru nari nababiye kugira ngo mubandanye mumenya uko ibintu byifashe. Nubugira kandi igisebe cya FARDC congeye kurasa ubwato bw'inyeshamba z'u Rwanda RDF bakoreje Sukhoi SI-25 muri Lake Kivu. Lake Kivu ifatanye igihugu cyako n'igihugu cy'u Rwanda. Tuvuze yuko uno munsi FARDC yongeye kurasa ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo ibareme mu boye babeti niho turi naho turaja. Rero mwumve ko bifise ico bivuga nta na rimwe leta y'u Rwanda igira ikivuze ku bijanye n'iraswa ry'abasikari babo baguma baraswa babwiye abarashwe n'abarundi muri Cohoha ntaco bavuze, abarashwe ryari muri Kivu nyene bari mu bwato bazanye Vitalima ntaco bavuze. Nuno musi abarashwe bazanye ibigwanisho n'abasikari baje muri mu buraruko bwa Ijwi Nyambatari groupe ya Ijwi. Mwumve neza yuko ibintu bigikomeza gukomera, ibintu biracakomeye kandi ku rugero rudasanzwe kandi abantu benshi badashobora kwiyumvira ko. Rero ngaha aha muri Ijwi FARDC kabisa ya ziyonyesha banyo zayiko zireregeza. FARDC ironka amakuru yuko ariko barerekeza Ijwi izana ibigwanisho rutura, izana Sukhoi yari bazi bitaduga hejuru yiberanguza hejuru maze iturira buno bwatinyesha mbazi Rwanda zose zari ziriyo zahiye ziratokombera n'inkoho bari basanzwe bafise nkuko amakuru yacu abandanya abivuka muri kino kiganiro. Kandi nababwiye neza ku bijanye no mu Minembwe aho twabwiye yuko umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda RDF M23 MDP tugwaneho ritabara basigaranye ibice bibiri gusa kwijana ya territoire ya Fizi. Nkuko amakuru tumaze guronka avuga neza yuko ibice 98 byamaze kuja mu maboko ya leta ya Kinshasa. Inyeshamba zisa nuko atamaguvu zigifise nko amakuru yacu abandanya abivuka muri kino kiganiro. Kandi nababwiye byinshi ariko reka ndababwire kubijanye n'umutahe wo gufata Joseph Kabila bivugwa neza ko bamaze kuba usohorwa na leta zunze ubumwe z'Amerika. Ntiturashobora kuvyemeza kubera ko tutararonka icanditse kandi turonka icanditse tuzotubabwire uko ibintu bimeze ndetse nuko vyagenze muri rusangi. Rero ivyo nagomba kubasangiza muri make n'ivyo muri rusangi mu nkundire mu fyonde subscribe ko atarabikora mu fyonde no kuri akamarika kira bashiramo ya video mukurikirane ukungene Joseph Kabila agiye gufatwa umwanya n'umwanya. Mwa mwifuza kutokorera hanze y'igihugu na cyane Dubai. Karibu cyane, hari benshi tumaze kubifashamo. Akabijya kacu tubafasha kubarondera biza byoroshe n'akazi. Ubuzi tubarosa no bukurikira. Excavation cyangwa plomberie, construction ubwubatsi, cleaning gukora amasuku, airpa gufasha mu makompani. Ufise icubaza dukorera ku Musenyi haruguru y'isoko nkuru. Ukihashika uherekwa n'ivyapa vyanditseko Honest Group. Change mutwakure kuri 257 67 95 00 50. Ivyo byose tubibafasha mu kanyisasa. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai. Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no bukurikira. Ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cyane, hasigaye amahitamo yawe. Bakunzi b'ibitangaza makuru vyacu na cyane bakurikiranira hafi bijanye na politiki yo mu karere
k'ibiyaga binini. Ndabaramukije jewe nitwa Cody the Black, nkaba nkorera ikinyamakuru B-Info News. Abenshi bari baratubuze kubijanye n'ubusesanguzi canke no kubaha amakuru ari update kubiriko birabera mu buseruko bwa Kongo. Nagenda batumirire mwese kuza kuri B-Info News, saba abakurikirana umwami w'igisaka yuko mwohakubitanaho kuko tubakunda kwa basangiza ubutumwa cyane bw'ivyabereye ku mirongo y'urugamba, ndetse tubaha n'amafoto n'amavideo y'ababa batsinzo canke abari bapfiriye ku mirongo y'urugamba. Rero muze mwiyandikishe kuri B-Info News, link ibari ya mbere muri commentaire kugira ngo abari commentaire ya mbere kugira ngo mubiceho kugira ngo mushobore kuza kwiyabonesha ku rubuga rwacu kugira ngo muze muronka amakuru atakibazo cyari. Ndangiza ndabaramutsa ndabifuriza ibihe byiza no kuba inyangamugayo. Bye bye.